nitwa Didier Ndamukunda sanzwe njeje gutegura imigambi muri shirahamwe onje yitwa World Future Active, donc chargé de programme de la planification. Hama reka najishimire aba bakonsulta bacu kuri presentation yabo wagize kandi zimeze neza. Hama nari mfise commentaire nka zibiri zitatu nagira ngire n'intererano surtout mpereye ku kijanye na volonté politique ico directeur de la planification yavuze nuko chaque fois qu'il y a un engagement politique volonté politique ni byiza yuko iherekeza iyo planification iherekeza exécution ya planification tuba twagize mu gihugu. Hama aussi mu bijanye na loi budgétaire nuko ari ikintu gikomeye cyane. C'est vrai imigambi yashobora kuba ari myiza dont on a planifié avec la consultation de toutes les parties prenantes, mugabo on se retrouve toujours avec comment combler il y a déficit budgétaire, surtout dans le cadre de la volonté politique, la gouvernance, mobilisation des ressources. Alors, la gouvernance économique, administrative, l'impunité, au moins, avant l'État était kupinisa abantu batakora neza kugira ngo ibintu bishobora kujya mu buryo kandi akabaho une sorte ya rigueur muri exécution. Icya kabiri ni kijanye na mobilisation des partenaires de fonds, kuko igihe cyose tudaherekeje la mobilisation des ressources avec ama conditionnalité y'aba partenaires financiers, igihe cyose dusanga turi muri déficit budgétaire. Comment combler le déficit budgétaire kugira ngo muri buri imigambi twateguye dushobora kwishikako neza. Hama donc là c'est je retourne surtout sur l'aide extérieure. Aujourd'hui turabonye ububirigi bwatangiye kwemera yuko bushoboye refinancer kandi le budget de l'État n'ikintu cyiza. Alors comment amener les autres partenaires financiers kugira ngo bashobore kufinansa kuri iyo pilier twavuze ya mwatubwiye cyane ya partenariat futur. Hama ikindi ngira ngaruke ko nikijanye na les statistiques nivyo on va cyane gose kugira ngo toutes les dépenses, toutes les planifications, toutes les exécutions toujours kuba ziri basées sur une digitalisation bica bigorana kugira ngo n'ama statistique canke même no kugenzura kuverifier kugira suivi bishokoroha. Hama ubwa nyuma reka mpereze ku kintu kijanye na les mesures d'accompagnement ou les mesures d'atténuation kugira ngo iyo transformation canke les défis d'office no musi zigire. Voilà en fait au niveau il y a impôts et taxes. Mugihe budget de l'État iri kugira ngo tukomble déficit haba kuduza les impôts et les taxes sur la population. Ico naco ni ikintu kidashobora kutupermettre kugira ngo dushike réellement kuri transformation économique. Muri iki gihe nibaza yuko leta il y a des secteurs zishobora leta ishobora kumbura yonyene kugira les mesures d'atténuation ikareduza les impôts ikareduza les taxes cyangwa bati kuri ibi bifungurwa sur les prix kuri ibi reka tureduze les taxes l'impôt kugira ngo ibintu byinjire facilement cyangwa tu libère les marchés kugira ngo niburi iyo déficit cyangwa iyo défi ijanye na l'accessibilité ya population kuri ya bien-être ya réduction des inégalités tushike ko ivyo bintu bitabaye navyo nyene hari impungenge nyinshi.